Amazina yanje nitwa Geoffrey Nkengurutse, nkaba ndi umuyobozi mukuru w'ibanki yitiriwe Urwaruka BIJE. Hano mwihayanishagurishwa aho Mashariki TV yashoboye kwishikira, twabonye imigambi y'urwaruka bahingura bitandukanye, haba mu burimyi, mu bworozi, ivyambagwa, urwaruka rutandukanye kuri turi banki BIJE biroroha kwishikira. Icicaro gikuru c'Ibanki BIJE kiri Igitega ku mugwa mukuru wa politike. Ishami ryayo rya mbere twateye kuryugurura i Bujumbura ahahuza isoko ya nkuru ya kera. Hama kindi gisata canke ishami rya gatatu riri Ingozi aha aho bita ku Gasaka haraboneka. Hama banki iriko irakora itiziganya kugira ngo ishobore gushikira urwaruka rw'igihugu cose, aho tuko turarondera kugurura ahatandukanye, harimwo ubunye tuko turavugana, tuko turarungika abakozi n'ibikoresho mu ishami rishasha ryuguruwe Muyinga, mu nyubako nshasha y'intara niho tugiye gukorera, no mu Kibimba kugira tworohereze abanywanyi bo mu Kibimba ni benshi batwitura mugabo akagenda Igitega kabagora. Ubu tuko turavugana kandi twarose inyubakwa mu Rumonge aho tugiye gushira iyindi shami rya BIJE kugira ngo abo mu ntara za Burunga bashobore kuronka aho bitura vyoroshe. Aha tubasanze ni mwihayanishagurishwa, turabona abakozi b'ibanki y'urwaruka BIJE. Mwebwe uruhara rwanyu mufise muri aba bafise imigambi itandukanye bazanye ibyo badandaza n'uruwe? Murakoze cyane. Twebwe turi ngaha nk'ibanki y'urwaruka BIJE, aha mudusanze ni ku kibanza cy'umwe mu bo twafashe mu mugongo kugira ngo bashobore kwiteza imbere, tubonye imigambi bari bafise. Ibyo bageze ko nk'umwe tubona adandaza impuzu zigwiriyemo impuzu z'abigeme, murashimishwa n'intambwe ageze ko? Murakoze cyane, turashimishwa n'intambwe ageze ko, kuko turavye aho yarari atararonka iyo ngurane n'aho ageze nawe yene arashobora kuvyivugira, tubona ko ageze ku rugero rushimishije. Uri umwe mu rwaruka rwafashijwe n'ibanki y'urwaruka BIJE, barabaronse ngurane, muriko murakora ivyo mukora, murabona ari bibafitiye akamaro, murabona mukora mwunguka? Cyane gose turashima aho tugeze, kuko aho twahoze ni hari ngaha nk'uko BIJE yadusanze tutarashira hanze impano yacu. Ubu rero aho tugeze turashima kuko turakabona, turiko turatera imbere. Bavuze bati mu myaka y'ibihumbi 2040 Uburundi kizoba ari igihugu cifashe, uravyemeza? Uravye ingene uri kurakora? Byemeza cyane gose, turavye umuvuduko turiko tubona yuko muri iyo 2040 tuzoba tugeze kure cyane, dushobore no kwigana n'abandi mu masoko mpuzamakungu. Tukiraho nyene, Uburundi ni igihugu kiri mu masoko yagutse, hariho umugabane wa Afrika isoko ya EAC, Uburundi buri mu isoko ya Komeza, buri no mu isoko y'umugabane wose wa Afrika ZERECAF. Ibi mukora ngaha muriteguye kuzoba mubishora no mu bindi bihugu mu yandi makominote Uburundi burimwo? Turiteguye cyane gose, nico gituma tumwe tuzokarisha ubwenge kugira ngo dukomeze kubiteza imbere. Turiteguye kwiganwa n'abandi ku isoko mpuzamakungu. Yego, terakamu rero rundi rwaruka bagira bati watse utoye amafaranga ya BIJE yo guhombera ko, wewe ubivuga kwiki? Notera akamu rundi rwaruka, cyambere kwikuramo ubwo, hanyuma ukamenya yuko ingabire yawe utawushize hanze umuntu ashobora kwigushirira hanze utavyiyumviriye wewe nyene. Rero gutora ingurane ya BIJE biri n'akamaro iyo wize umugambi wawe neza, ukabona yuko umugambi wawe ushobora kuwukoresha kandi ukunguka, nukuri ntabwo wabiteye. Twebwe tubona aho tugeze atakibazo, turakorana neza na BIJE. N'uyu ni umwe mu bagize amashirahamwe amwe BIJE yahaye ingurane, n'aba bajene barashoboye kwiyungunganya mu bintu byo guhingura izi kambambiri. Baragerageje gukoresha mu buhinga bwabo, mu maboko yabo, mu ngufu zabo uko bashoboye. Barashoboye kuza kudusaba amafaranga, turabaha bivanye n'uburyo bari bashaka kudusaba n'ingene n'ibintu bari bashaka gukora, turabaha. Barashobora gukora izi kambambiri, urabona nizo mu Burundi. None murashimishwa n'urugero bagezeko?
ego turashimishwa cyane n'urugero bagezeko kuko nabo nyene ubwabo baradushimira cyane bivanye n'ukungene bariko barakora naho bagejeje gukora. uri umwe mu rwaruka rwafashijwe n'ibanki y'urwaruka bije turabona murashobora guhingura ibirato benshi bavuga bati ni kamba mbiri. uwo mugambi mwawiyumviriye gute? uburyo bije yabahaye murabona bwarabagiriye akamaro? Murakoze ku cyo kibazo mubajije. Hama uburyo bije yaduhaye bwaratugiriye akamaro kanini kandi cyane. Nawe turashima ino ntambwe tugezeko kandi tubikesha bije yashoboye kudufasha twagera ku intambwe tugezeko. Mukora mwunguka? Turabishima kwere aho tugeze inyungu iraboneka ntitwogaye. Murabona mugira muti tuzoshika kure tubugwaruka rudasaba akazi, rwaruka rwitunze, urwaruka rwashoboye kwiteza imbere rukoresheje impano zago? Turabishaka nyene ku buryo natwe aho tugeze twoshobora guha akazi urundi rwaruka kugira nabwo rushobora kuzaruteza imbere. Muri koperative mukora muri bangahe? Muri koperative ubuye turashika 200. Koperative iri hehe yitwa gute? Yitwa Wiriso Shoes Manufacture, iri Igitega hajya ku masanganzira hepfo ya Obeyere gatoya. N'aba bari muri mugwaruka twahaye ingurane nk'uko mubibona bageze ku rwego rushimishije, barashobora kubabwira aho bari naho bije yabagejeje naho bifuza ko bije izobageze. Murakoze cyane. Tubwire uri umwe mu bafashijwe n'ibanki y'urwaruka bije tubasanzeho muri ko madandariza ibirato muri iri hayanishagurishwa, mbega aho mwari ni hehe ubu mugeze hehe? Ibanki y'urwaruka bije muyibwira iki? Iyi sosiyete yacu yitwa New Shoes Factory, dukorera Igitega. Cyambere no gushima kuko badukuye ahantu mu byitami hari mu Kinogo, hama badushira ku butaka turatera intambwe. Hama mu ntango ntibyari byoroshe na gatoya, ntibyari byoroshe, ikibazo c'imitahe caragorana, ariko turegera bije iratubera umuvyeyi, iradufata ukuboko, turashobora kwa avance, iraduhingurana. Nk'akarorero bwa mbere twari ku bakozi bangahe bashika kuri twatanga turi nka 2 cyangwa 3, ariko ubu twarateye imbere gatoyi turashika kuri 7 barenga, kandi abona bakorera gusa ku ruganda, ariko hari n'abandi bari mu mihinga itandukanye bazadushikira ku kibanza mu gihe tuba tubakeneye. Urumva muri rusangi ni intambwe kuri twebwe. Murashobora kuvuga rero mutabesha ko akazi muri ko murakora ari akazi kabatunze, ari akazi mukora mwunguka, mbere kizeza n'ababumviriza yuko atari ngombwa ngo abantu bame bariko barasaba akazi ashobora ko kironderera? Ego cyane, kwihangira imirimo nk'uko nyine icubahiro yamaye bidusabye twarabigendeye nk'urwaruka, kandi novuga ati hari intambwe iboneka kuko hanini novuga ati nk'iki gikorwa nta n'ikindi gikorwa tukibangikanya, tugikora cyonyine. Rero mu gihe atakindi gikorwa tukibangikanya tukagikora cyonyine, kandi bigakunda ko bidufasha kudusahiriza muri ibyo tuba dukeneye. Muri uwo mwanya kuri twebwe turumva ko ari intambwe twaduteye, gutyo tuba dufite amahangiro dushaka gushikako, ariko ku ihangiro tuba tugeze ko muri uno mwanya turashobora kuvuga ko by'ukuri hariho intambwe bije yaduteje. Abibaza ko kwaka ingurane muri banki biteye ubwoba byotuma ibyawe bihomba bakagufatira n'utwara utunze ubatera akamakara, abo no babwira ati tinya ubwoba, ahubwo mwebwe mukuze igikorwa, mugwanire gukuza igikorwa, kuko incanye twavuze amafaranga ubundi kuza si bibi, ariko yaje adafise ahashikira nico kibi kuruta. Rero ntutinye ingurane, ahubwo yitinyuke, ariko waho gukuza igikorwa ugwanire ko igikorwa cyawe gihagarara. Nico kintu novuga. Uburundi kirashobora kuba igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 kikaba igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060, uravye umuvuduko mufise, uravye ibiriko birakorwa na cyane bifashwe mu mugongo ni banki y'urwaruka. Ego cyane tumuvuze kirashoboka mu gihe twese dushize hamwe ingufu, kandi n'urwaruka rugakora nk'uko mwatangiye mukivuga, tukibagira ko twese tutegerezwa gukora akazi ka leta, tutegerezwa kwihangira imirimo. Byose birashoboka kuko ni mu ntumbero twese yo guteza igihugu imbere. Intambwe yo gushika muri 2040 irashoboka twese tubikoreye ko haba, kuko natwebwe amahangiro tuba dufise hambavu yuko dutunganiriza abarundi mu byerekeye kwambara neza no kurego kandi borohewe,
turifuza no gusohoka igihugu tukarenga ku mbibe zirenze urugero ni muri cya gikorwa nyine uko bikunda ko dusohoka igihugu niko kwa kundi tuzana ikintu mu gihugu gisahiriza kugira ngo dushobore kujya iterambere ryacu ryo mu 2040. uravye ivyo muhingura ivyo mukora murafise ivyizigiro ko mushobora no guhiganwa ku yandi masoko mpuzamakungu. Uburundi buri mu isoko ry'umugabane wa Afrika y'ubuseruko, buri mu isoko ya Komesa, buri no mu isoko y'umugabane wa Afrika ZECAf. Mwebwe ibi muhingura murabona ko mwoshobora kubijana no ku rugero mpuzamakungu? Yego cyane birashoboka kuko hambavu yico turafise icizere, dufise icizere kubera ko turaronka abanyamahanga babidusaba, hama umunyamahanga yamaze kubwira ati iki kintu ndabona ko ari ciza, nuko abayiyumviriye ici wabo bafise akabona ko iki kintu naco nyene gishobora guhiganwa na kiga. Ivyo biraheza bikaduha icizere tukabona neza ko dushobora kuja ku meza n'abandi tugahiganwa, kandi birashoboka. Kwitura ibanki y'urwaruka bije ni iciyumviro c'indongozi zitandukanye mu gihugu. Ibi mukora indongozi zitandukanye mu gihugu baravyijukire cyane bakaza bakabashorera canke bigarukira ku kubahimiriza gusa? Barabashorera kugira ngo ntimukore muhomba? Yego cyane baradushorera kandi baratwitaho cyane, baranatugendera. Niyo ngaha muri iki kibanza mu dusanze abategetsi benshi bamaze batugendeye abashoboye kuhashika, ariko si ku murindi twari twifuza ko boza, si ku murindi twari twifuza ko bongereza umurindi bakamenya mvuze gatoyi bakamenya made in Burundi kwihari, bakamenya ko abarundi dushoboye kandi dushoboye gukora ibintu byiza, mu kudushigikira mu kuduha uburyo bakanashika bakaraba ko ibintu byo turakora ari bizima bakanadushorera. Yego muri rusange ifo ko bagwiza umurindi baza kudushorera. Yego cyane barakwiye guhimiriza abandi baba bakorana, nk'umutegetsi wese aho abatumbereye iyo aguze ikintu ciza ni vyiza ko ashikira abo bakorana akabibereka ati yamara iki nisha umurundi kivuye aha, birafasha biraheza bigafasha akabahimiriza n'abo bakorana n'abo badakorana n'abo bahurira ahandi hagiye hatandukanye, bakamenya ko mu Burundi hari ibintu bizima. Yego cyane nk'uko namwe ndabibabwira yuko bije ishigikira urwaruka, no ngaha turi kuwo bije yashoboye gufata mu mugongo, aca heza twereke ivyo akora, hanyuma ababwire naho bije yamusanze aho imugejeje naho yifuza yuko bije izomugeze. Murakoze cyane. Tugusanze ngaha ayi muri iri hayanishagurishwa, mwazanye iki? Ibanki y'urwaruka bije yabafashije iki? Murakoze kumpa ijambo. Nitwa Angire Nivuge, nitwa Chimana Damascene, abantu umworozi, norora ibintu byinshi bitandukanye, norora inka, norora intama, norora ingurube, norora inkoko, norora inkwavu, hanyuma no kurima ndarima. Hanyuma uno munsi rero nkaba ndi ngaha, nkaba nagize amahirwe yo kuza kwerekana ibyo nkura mu mwimbo wanje. Ibi mwazanye ngaha ni biki? Aha rero twazanye mu byo duhingura, mu byo dukora canke dukura mu bworozi bwacu. Reka duhere ku nkwavu. Mu nkwavu tworora rero dukuramo amaganga y'inkwavu. Amaganga y'inkwavu naya nibaza ko tana hamwe woyasanga muri rihuriro ryose riri ngaha, ni jewe nyine ndabifise, ndabikora kinyamwuga kugira nereke abarundi ndanabigishe kurima no korora bakoresheje ibintu byacu kama, kuko birafasha cyane mu burimyi n'ubworozi. Mubikorera muri komine yihe intara yihe? Tubikorera muri komine Bukinanyana, intara ni Cibitoki, ku mutumba ni Butara. Aho niho dukorera uburimyi n'ubworozi, niho n'uruganda ruri, niho iyororero riri ku mutumba wa Butara mu ntara ya Cibitoki, komine ni Bukinanyana. Mu mwimbu turonka dufise, turafise turoye n'inkoko, navuze ko tworoye inkoko. No munsi rero twabazaniye n'amagi. Amagi arahari, aya ava mu yororero ry'inkoko, mu yororero ryacu nyene hariya mu ntara Cibitoki, komine ni Bukinanyana. Murabona ko nta nahamwe muri aba bantu bose bari ngaha je mfise ibintu nigenga ko ta wundi muntu abifise. Ibi rero aya n'amagi, hariho n'inyama z'inkoko. Dufise inyama z'inkoko ngaha. Societe niyi ni Farm Chicken Investment, niyo societe yacu.
dufise inyama z'inkoko. Izi ni inyama z'inkoko zishobora kubikwa igihe kirekire, ushobora kuzifatana urugendo mu minsi 3 zigashika iyo zigiye atatu zirabo. Urabona ko ziteguye neza ku buryo ushobora kuzifatana urugendo ahantu hakure iminsi 3 igahera. Turafise inyama z'inkwavu. Inyama z'inkwavu izi ushobora kuzifatana urugendo nazo nyene ukaja kure, ushobora no kurira indege nta ngorane zishobora kuba. Ibi byose rero ndabikesha ibanki y'Ugwaruka BIJE. Of course BIJE yasanze norora nivyo mugabo nari ndi umunyantege nke mu bikorwa nakora. Byarahuzagurika wa mugani w'abanyi hariya sorry tuvuga hariya turi ku mupaka turacanga indimi. Hanyuma BIJE ndayishimiye cyane kandi ndayishimira cyane yaramfashije. Nico gituma mpagaze ngaho uno munsi ndakomeye, ndamaze kugera ku bintu byinshi kubera banki BIJE, ndamaze kugira ibi byose narorora mu ncamake, narorora bisanzwe nkagurisha ibintu bimeze uko nyene bisanzwe, ariko kubera BIJE naciye ntangura guhingura, yampaye ingufu zo gukora ibintu bifise ingufu, amafirigo, amamashini, ibintu mwene ibi byose ni kubera BIJE. Abakiriya abaza kugura ivyo uhingura baraboneka ku buryo ugira uti umurimo wanje ibikorwa vyanje biguma bigenda bitera imbere. Abakiriya baraboneka ku bwishi, kandi iyo uri kudandaza urigisha. Nk'ibi bintu by'amaganga y'inkwavu no kwigisha abarundi kugira bamenyere kubikoresha, ni ibintu batari bamenyereye kandi batamenyereye, mugabo turabigisha kandi baragura nta ngorane. Rero no ku nyama baragura, ibintu byose baragura. Ndashima Imana nk'uno munsi ho kuva tuje no ngaha turabona ko ari ikintu cyahindutse ciyongereye. Mwebwe mwamaze gushikirwa ni banki y'Ugwaruka BIJE, mwitabiriye akamo mwatewe n'indongozi. Izo ndongozi nyene muzitera kama kahe mu bijanye no kugaruka, bakaba abafati ya mbere bashobora kugura, kubashorera, gutanga akaroro keza mu gufungura canke mu gukoresha ivyahinguriwe i Burundi. Nuko icambere bobanza bakatubera abakiriya nabo nyene, tubera abakiriya bagure. Mugabo ndashima ejo narabonye 2, nuno munsi hari gihe noronka bandi nka 3 canke 4 nkabajya banyakuba bari hariya bashiye baza nk'izi nkoko bakazingurira n'inkwavu, noryoherwa cyane kurusha. Rero ikintu dusaba nuko bodushigikira mu kugura, na cyane cyane ko harimo benshi babarimyi barima, bafise amatongo barima. Rero nk'amaganga y'inkwavu twobaha mbere n'akadeni turagatanga. Abene gihugu batarijukira gukoresha vyahinguriwe i Burundi mu batera kama kahe. Abarundi no batera kamo yuko bomenyera gukoresha ibintu byacu. Bo ikintu kiri mu mitwe y'abarundi, bo bazi ko ibintu biva hanze ari byo bintu bifise akamaro, bazi ko ibintu biva hanze ari byo bintu by'abazungu, bo bakumva ko abazungu ari bo bantu bakomeye gusumba twebwe abirabura, bigaca bituma ibintu byacu rero batabiha agaciro. Mugabo nasaba yuko nabo nyene bojijuka kumva ko ibintu bikore ngaha mu Burundi navyo ari ibintu byahinguriwe ngaha kandi byogira akamaro, byo tugirira akamaro nk'ibindi byose. Bakareka mu mitwe yabo, bagakura mu mitwe yabo ibintu byo kugaya ibintu by'iwacu dukora. Wewe urafise ivyizigiro yuko Uburundi bushobora gushika mu mwaka wa 2040 ari igihugu cifashe? Ego cyane birashoboka. Jewe mbere mpereye ku byo mbona ngaha, ibi byonyene birakwiye kukwereka yuko Uburundi twamaze gutera imbere mu by'ukuri. Jewe hari n'ibintu nabonye ngaha ntari bwigere mbona binyereka yo je mbere nari nzi ko byavuye nko mu bazungu, byavuye mu Bushinwa canke mu bindi bihugu, ariko je ndatangara amaze kubona yuko abarundi bashobora gukora ibintu nk'ibi. N'ukuri natangaye cyane. Birashoboka 2040 birashoboka kuzoba twageze kuvyo twiyemeje kugerako, kuko n'ubundi twarabitanguye tubirimwo, ahubwo tuzohagera twamaze kugera ku gasongero hejuru. Nk'uko namye ndabereka, BIJE ikorana n'urwaruka ruri mu bisata bitandukanye: uburimyi, ubworozi, guhingura ibifungurwa, guhingura ibifungurwa by'abantu n'ibifungurwa by'ibitungwa. Ubu rero hano ni urwaruka BIJE yafinanshije ruhingura ibifungurwa abantu bashobora kwihereza
bikanafasha abantu baba bari ngaha mu gihe baba bakitswe n'inzara baraza ngaha bakagira ico bihereje. Murakoze cyane. Urumwe mu gwaruka ruri ku kivi mu migambi wo kwiteza imbere, twumvise ko ni banki y'ugwaruka BIJE yabafashe mu mugongo. Mwari hehe mutaramenyana na BIJE, ubu mugeze hehe? Twebwe turi bamwe mu gwaruka n'ibyo bakora biteza imbere. Kare tutararonka abadufata mu mugongo twarakora mugabo tugakora ibintu biciriritse, ugasanga dukora nk'ibintu bihera mu mwanya mutoyi tukanabibura. Mukora iki? Twebwe rero dukora badufashe mu mugongo mu gukora mu guhingura imikate n'ibindi bintu bikorwa mu ifarini. Mubona mukora mutera imbere ibijanye no kuronka ibibatunga mutarenze gutega amashi gusaba akazi biraboneka? Twebwe nk'uko n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akunda kuvuga yuko ugwaruka rukwiye kurondera ibikorwa tukiteza imbere ubwacu. Twebwe twarafashe iya mbere mu kwiteza imbere, kandi bidukora hariho n'abandi bafise imiryango bibatunze bashika 10 tutodondora igitigiri cyabo mugani benshi. Rero abatunze imiryango kubera ibi, no kuvuga twebwe twarondeye akazi bituvuyemo dushobora no kugaha abandi baratunga imiryango. Ukora ku giti cawe canke muri koperative, societe koperative, bimeze gute? Twebwe ni societe koperative, twahora tuja hamwe tugasanga two turatera inkuru, mugabo gacavamwo icyumviro cyo kuvuga none dukora iki, umwe wese bivanye n'ico ashoboye n'ubumenyi yagiye araronka. Mukorera hehe, uwo barondere basanga hehe? Twebwe dukorera mu ntara Bujumbura, komine Ntahangwa, zone Gihosha, haruguru y'isoko yo mu Gasenyi, ni nk'imetero hagati y'ane n'atanu ukabushitse aho bitwa ku bombo rya mbere. N'izina ryacu ubunye ryitirirwa ibyo dukora ni ku mikate. Benshi na cyane cyane mu gwaruka gwaje amashuri barihebura kuko bataronse akazi. Ku bwawe ubuzima burashoboka iyo umuntu yirondereye akazi? Mu bisanzwe ku ishure tujya kwiga ubumenyi kugira dutahure bidushobokere natwe kurondera ibyo dukora kandi dutange n'akazi. Rero mu bisanzwe ugwaruka ari igihe twizigira yuko ngiye kwiga amashuri nzoja na diplome ndepoza ahantu, ariko nabariya baja kudepozwamwo amadiplome bararondeye akazi barakarema. Rero natwe ntitwabwira abantu ngo nibihebure, oya, ahubwo muri bijya nyene bize bashobore gukuramwo igikorwa bakora hama kibateza imbere. Nk'akamo rero notera urundi gwaruka ntibarindire ngo nakazompa akazi, kuko urya nawe nyamba gafise burya ntiyagahawe n'umuntu yarakarondeye bimuvuyemo. Uburyo ibanki ishigikira ugwaruka BIJE yabaronkeje bwarashoboye kubafasha mu kwiteza imbere. Mwebwe muvyakira gute, mugiye kubandanya gute muri iri terambere ry'igihugu? Ego murakoze. Nivyo mwirihanisha gurisha ariko riraba hano, twashoboye guserukirwa n'ugwaruka shika 10, amakoperative y'ugwaruka shika 10 yaje kwerekana ivyo bamaze gushikako bafashijwe n'ibanki yabo BIJE. Kuko mwabibonye mu bisata bitandukanye, haba abahingura haba abagurisha, reka nyine mwabibonye, rumva ni bidasanzwe tubonye ugwaruka rwarose ingurane rugeza ahantu bwo nyene ruza kwishingira intaha imbere y'abantu rukerekana ivyo rumaze gushikako. Ni ibintu bikomeye cyane, bikaba byivyizigiye yuko tuko turaja tugana neza mu mbonakazo z'igihugu cacu cifashe mu mwaka wa 2040 n'umwaka wa 2060 igihugu giteye imbere. Ego mwabibonye yuko iyo bavuye bababwiye ko iyo bavuye hatari horoshe, mugabo amaze gushika mu banki y'ugwaruka yabafashe mu mugongo, kandi mwabonye yuko natwe tuhari kuva bashika ngaha kugira ngo tubashigikire mwibako barakora byo guhayanisha impundu wabo. Twaba tuguma tubakurikirana, nubwo twaje kubaha ingurane tuguma tubakurikirana kugira ngo imigambi noneho yabo bafise ikomeze kuguma ija imbere. Abantu benshi bagira bati kurya umwenda biragoye bakanabitinya. Akamo mu batera nakahe mu gihe biboneka ko hari abantu
batinya gukoresha uburyo bwa banki. Ego nivyo, ariko novuga nti abatinya gukoresha ideni canke gusaba ingurane naba batazi by'ukuri ico bakeneye gukora. Ariko umuntu azi ico bakeneye gukora, ico ababuze gusa uwo mutahe. Rero ko tumaze guhingurane na abantu by'ukuri baba bazi bagiye gukora, nta kibazo na kimwe bibatera, baratora ingurane bakayishura neza, akamaro mbere n'akarore mwakiboneye yaho bageze ku ntambwe ishimishije. Rero no hanura iki urundi rwaruka, no ruhanura cyambere na mbere ko gushira ubwoba rukamenya gutunganya imigambi. Maze kumenya gutunganya umugambi habasigaye iki, habasigaye kumenya yukura umutahe. Yukura umutahe naho hariho ibanki y'ugwaruka yabo iriho imiryango iruguruye. Ego niko kamono batera ko no wabyaye ko boshira ubwoba aho bari hose, bagatunganya imigambi mu bisata bitandukanye bitandukanye n'ingurane, haba mu burimyi, guhingura ivuye mu burimyi, ubworozi, guhingura ivuye mu bworozi, amagara y'abantu, hariho ibisata by'ingenzi n'amahoteli, hariho ibisata bijanye n'ibidukikije, hariho ibisata bijanye n'ubugenegene, bisaba yuko umwe wese yiyumva mu gisata arimwo akaza gusabamwo ingurane yatunganije neza umugambi. Muri kameremere k'abarundi ntibakunze kwirukira gusuma ibihinguriwe i Burundi. Mbere ishobora kuba ari imwe mu ntambamyi zituma ivy'ugwaruka bw'abarundi ruhinguye bitirukirwa cane no kugurwa n'abarundi ubwabo. Abafise uburyo abahimirizwa gwaruka gukora imigambi itandukanye, ubwo gwaruka bavuga yuko badaheza ngo bakurikire mu gutanga akarorero, mu kubashorera, mu gusumira iwabo kugira ngo yangurane baronka ntihavugira ikibazo canke naho ivyakuye i Burundi bishobore guhurumbirwa. Abene gihugu indongozi zimurikira ugwaruka mu batera kamakahe. Ego murakoze cyane. Nibaza uko ico kintu ca mbere na mbere nibaza yuko ni ibintu bishasha. Ibintu bishasha mu gihugu cyacu c'u Burundi, aho tubana dukengurukira n'umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi yitaye kugwaruka, yatugiye imbere akatwereka yuko byose bishoboka. Uyu munsi kubona hariyo nk'amavuta y'amahoka hingurwa n'umurundi, abantu babimenyereye. Muzi imyaka myinshi twabayeho tugura ibintu bivuye hanze, kandi nako tubishoboye. Uyu munsi abantu ntibaravyumva neza yuko umurundi ashaka guhingura ikintu gishobora kuja ku isoko mpuzamakungu nk'uko mwabibonye. Mwabonye ibirato bihinguwe, ni ibintu bitangaje gose. Rero nico kintu rero nkangurira abarundi kumva yuko burya atari indoto, ahubwo ari ivy'ukuri. Abarundi ugwaruka rw'Uburundi dushoboye guhingura ibintu vyotuma natwe dusubira no kuza kwihurumbira ivyo mu mahanga. Rero nibaza yuko ni intango abantu bataramenyera kumva ko ivyo twadukenera byose hanze mu Burundi byose biko biraza bishobora gukorwa n'abarundi n'abana b'igihugu. Nibaza ko mu minsi mikeya tuzogera natwe kuko twaje tuberekana ngahanye, tuzaturagira kugira ngo n'ivyo bakora biheze bimenyekane, bahingure ariko bimenyekane, hama n'abarundi buke buke batinde bamenya ati burya biko bihingurirwa iwacu, reka tugure ivy'iwacu. Nako ko bono batera abarundi bamenye yuko Uburundi tuko turikwiza turashoboye yuko dushobora guhingura ibintu twadukenera hanze, bumve ko ari byo kandi bumve yuko ari biruta ahubwo uravye neza n'akanovera ko dukoresha ibintu by'iwacu, ari ibintu bitewe kama byinshi, mwana ko nk'ivy'ibihoke n'ibiki, ibintu bitewe kama. Mwabonye hari yanyi bijumbu bivamwo ibisuguti, ni ikintu gikomeye cyane. Bibaze yuko abarundi botinda bagahindura nabo bakumva yuko ibyo twaba tubona hanze iwacu bihari.